banyir'icyubahiro bene iteka, banyakubahwa namwe bakunzi mwese mwadukundiye mukaza. Uru rubanza rurimo zitatu nk'uko bamaze kubibabwira, imanza zitatu zihambaye kandi zifatanye. Tumaze kuja inama n'ingingo n'abanyenama ba diyoseze, twarihweje dusanga iyi diyoseze nkuru ya Bujumbura kuva yakavuka ntiraronka akaryo na kamwe ko kugira isabukuru ngo ikengurukire Imana yayigize umuryango ufise izina ikayiha irembo nk'umuryango umwe. Nta na rimwe yaronse akaryo keza kuko yogira yubile iyo ari yo yose, kandi kuba itabigize novuga ko bitayivuyeko, ngira ngo niko Imana yari yabitegekanije. Eheraba namwe, iyi diyoseze muzi ko yavutse kuwa 18 mu Kakaro mu gihumbi 1959 nk'intara y'ubutumwa bwa Papa. Hanyuma muri Munyonyo muri uwo mwaka nyene igacibwa diyoseze kumwe n'amadiyoseze ya Gitega na Ngozi zari zayiboneye izuba. Iyo diyoseze yavutse iyobowe na nyir'icyubahiro Musenyeri Mikaeli Ntuyahaga. Uhereye kuri iyo tariki rero ya 1959, iyo tariki yo gushingwa, uca wumva ko yubile yayo ya mbere y'imyaka 25 yashitse mu mwaka wa ryari mu 1984. 1984. Muri iyo myaka nayo kubaza kahise ke Ekleziya y'u Burundi, barazi ko Ekleziya y'u Burundi yari muyabira, itotezwa n'ubutegetsi bw'abaramutswe igihugu ico gihe. Mwese muca mutegera ko muri ico gihe byari bigoye kwiyumvira kugirisha yubile utagomba gukora imbwa mu jisho. Nyir'icyubahiro Musenyeri Mikaeli amaze kuja mu karuhuko k'izabukuru, yaciye asubirirwa na nyir'icyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana muri Munyonyo 1988. Mu bangutsi bwiwe mwese musanzwe muzi, uyo mwungere asigaye ari umwungere mukuru. Mu kanya gatonya yahamaze nawe nyene yarakoze birashimwa, arakora birashimwa nk'uko namaze kubivuga, ku buryo muri Ruhuma 1997 nyene ubweranga Papa yaciye amutera irindi teka, amugira umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega yaheruka kubura nyir'icyubahiro Musenyeri Yohakimu Ruhuna. Yubile rero y'imyaka 50 yagiye gushika hamaze kuza nyir'icyubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye. Muzi ko yimitswe nk'umwepiskopi wa diyoseze ya Bujumbura kw'igenekerezo ry'indwi Ruheshi 1997. Ni mu 2009, mvuze ni mu 2009 habwirizwa kuba yubile y'umwakaka, yubile y'imyaka 50, ya yubile ihambaye cane. Mugabo nk'uko benshi muri mwebwe mukivyibuka, ndabona ko mutari bato. No muri ico gihe, uretse ko hari yindi mbirayungu ifatiye ku matora ya politike yari yimirije, ni naco gihe amadiyoseze yacu yari karagirisha inama y'umuryango wa diyoseze mu madiyoseze yose. Gitega na Ngozi barashoboye rero kurinahaza iyo yubile y'umwakaka, kuko iwabo byahuriranye n'uko bari ko barasozera inama y'umuryango wa diyoseze. Ngaha rero ntibyakunze naho nyene, kuko niyo nama y'umuryango wa diyoseze itari bwatangure nka neza. Uko niko byagenze, turabura yubile y'imyaka 25
turabura na yubile y'imyaka 50. Banyir'icyubahiro banyakubahwa namwe bakunzi mwese, muti none byabafashe gute ngo muyumvire kugira yubile ku myaka 61 kandi iyo yubile itaba? Kubona twashimye kugira iyi sabukuru uyu munsi biri nimbo yumvikana, suko gusa basokuru bacu baba barayamaze ngo ibitevye biruta ibibuze, nuko nyabuna uyu munsi nk'uko mwabibonye twaramutse duhezagira kimwe mu bimenyetso bikuru bimenyesha umuryango wa diyoseze, ni ukuvuga iyi ngoro y'Imana. Iyi ngoro y'Imana yitwa katedrale, ni ukuvuga ingoro y'Imana irimwo katedre. Katedre ni intebe y'umwungere wa diyoseze. Katedrale ivuye kuko ngaha hama hari intebe yitwa katedre, intebe y'umwepiskopi yicarako ariko ararangura amabanga yo kwigisha, yo gutagatifuza no kuyobora. Katedrale, ingoro y'Imana ya diyoseze, Agustino Mweranda niwe yayise ingoro mvyeyi. Ingoro mvyeyi ivyara yandi masengero yose ya diyoseze. Agaciro kayo ntigahagaze kuko yoba iruta mu bunini canke mu bwiza ayandi masengero yose ya diyoseze. Ntihazogire abiseka ngo bagiye kubaka ingoro iruta ngaha ngo izoca ihinduka katedrale, kuko ntibifatiye ngaha. Ntigahagaze kandi kuko yoba ariyo iba yaraboneye izuba ayandi masengero ya diyoseze, habe namba. Ngo muri iyi diyoseze nkuru yacu murazi yuko twari kwerekeza amaso yacu kuri Buhonga, tuje ngaho i Bujumbura naho kuri Saint Michel mugabo siko biri. Agateka kayo gahagaze nyabuna kuko ariyo ngoro y'Imana y'umwungere muri diyoseze. Mu ntango za Eklesia ni muri iyi ngoro y'Imana, ingoro y'Imana isa n'iyi gusa, umwungere yakirira abigishwa bose bagomba kuba abakristo. Maze muri rya joro rya Pasika avyagiye muri iyo ntebe yiwe iba iri muri iyi sengero, umwepiskopi akavyarira eklesia yiwe yose abakristo bashasha. Nta numwe yaba umukristo, nta numwe yavuka nk'umukristo atavyariwe mu ngoro y'Imana nk'iyi, avyawe n'umwepiskopi yicaye muri katedre mu ntebe yiwe y'ubwungere muri katedrale. Niho hari iteka rero. Nico gituma n'ubu kubazi ico bavuga, isengero y'umwungere ariyo yonyene yitwa, ishobora kwitwa isengero mvyeyi muri diyoseze nzima. Ico kimenyetso c'isengero mvyeyi yerekana ubumwe bw'umuryango wa diyoseze nico baherako kugira ngo amavuta yose akoreshwa mu butumwa bwa diyoseze, muhora mubibona ku munsi wa gatatu mweranda, kugira ngo ayo mavuta yose, ni ukuvuga azovyarira ekleziya yo muri diyoseze, ayo mavuta nta handi ashobora guhezagirirwa atari mu isengero mvyeyi muri katedrale, kandi agahezagirwa n'umwungere wa diyoseze, kiretse iyo byagoranye duheza tugasaba ahandi hoba hari umwungere abishoboye kugira ngo aze gufasha. Mugabo ku bwa ngingo n'amavuta hezagirwa n'umwepiskopi wa diyoseze ayoboye iyo diyoseze,
kandi akabwirizwa kuyahezagirira mu ngoro y'Imana mvyeyi ya diyoseze muri katedrali. Ngicyo rero igituma gikuru cyatumye dufatanya iyi minsi mikuru. Guhezagira katedrali birajyanye rwose no gukengurukira Imana yatugize umuryango umwe mu kutugira diyoseze.